Dubai ni igihugu kiri touristique. Umuririmbyi w'umurundi kazi aje Dubai iyo atazanywe n'igiteramo no kuvuga abaje muri private life, abaje muri life yiwe. Rero urumva na cyane biramaze kuba kuri Mokenzi ba Monia Frere tiyo baje Dubai hari ibindi babibazanya atari umuziki. Ico hari cyo mukizi ko kumbure mutanga umuco kuri babantu babakunda ntibabandanye babambiki barako hari utundi tuntu tutumanyeri baba barimwo hariya. Navunirese place yacu karere kose bakibosho naho jana kujanye byadukoranije ngaha kuri uno munsi ni cyambere nibaza ko mwese muzi ko hari challenge ya indirimbo yitwa Uransaza ariyo ndirimbo mperuka gusohora, indirimbo yashoboye gukundwa ku rugero rwo hejuru. Iyo ndirimbo rero twarayikoreye challenge, duhamagaza abatamba bashobora kuyitamba iyo ndirimbo. Amagrupe yiyandikishije yari menshi cyane, ariko muyashoboye kwakirwa twategereje gutoramwo zitatu za mbere. Izo zitatu rero zaramaze gutorwa inyuma y'indwi yose. Video zishizwe ku rubuga rwa Facebook ya Pablo Tiken ariwe jewe. Abantu baratoye, baritoje, barakoze amapartage, barakoze ibyasabwa byose, ariko birangira dutoyemo zitatu. Ico kiri mu cambere cadukoranije kugira ngo uno munsi tubone ngo bega batatu batsinze ibande. No munsi tuza kuva ngaha tubamenye. Icya kabiri ni kubamenyesha ko ngiye gukora album yanje. Ndi muririmbyi wa kera ariko sinari bwakore album. Kuri ubwo rero ngiye gusohora album yanje ya mbere. Nibaza yuko moyitega mko nabivugiye ngaha hama mukazona yimbaza. Icya gatatu nzokora muri runo rugendo rwanje nakoze mu Burundi, muratse ko nsanzwe nkorera hanze, no kugendera abaririmbyi n'abandi bose bari muri entertainment n'abaririmbyi gusa bo bafunzwe bari mu mpimba. Nibaza ko nico ari cyo tuzoshobora kurangura gikumwe na timu yanje. Icya kane jewe nkuko nsanzwe nkorera muri Dubai, nagiye kubona ko hari abaririmbyi benshi bariyo ariko impano zabo zisa n'izazimye. Benshi mukaba mutakinabibuka, ariko ari abantu bari bafite impano zo gukora umuziki. Bamwe mbere bari abaririmbyi usanga mwarigeze kumenya ariko mukaba mutakimenya iyo banyikiye, ariko benshi bari muri Dubai. Rero tugiye gukora ikintu cyo kugira ngo tubafashe baronke ukuntu babandanya bakora umuziki, kuko na jewe nagiye na Dubai naramaze imyaka igera ku 10 nariko ndakora umuziki. Narazimye muziki, narapoteye kabisa kubera impamvu z'uko nabura aho nkorera, nkabura studio nkoreramwo, nkabura sinaronka ukuntu nkora umuziki. Rero muri iyo ntumbero niyumviriye gukora studio muziki muri Dubai. Nkaba mbere nzotwara n'umuhinyanyuzi umwe mu bari ngaha mu Burundi gukorera hariya kugira ngo umuziki wanje ubandanye utera imbere, ndetse n'abaririmbyi bari hariya mwakoze, ndetse n'abaririmbyi bari hariya impano zabo zazimye nabo bisanzure, babona ukuntu musubira kubumva, babona ukuntu basubira gukora umuziki wabo. Ubuhoho duhiriwe duhishije, ndafise no gukora ama video hariya. Naco cyari mu kibazo kimwe twari tumaze igihe dufise, naco cyatuma indirimbo zanje zisohoka zitevye cyane kubera ko nagira ikibazo cyo gukora ama video. Nk'indirimbo Uransaza yari isa n'indirimbo narifise audio nari ndayiryamanye igihe kitari gito, ariko
sinari gushobora kuyisohora ngo ndayisohore audio kuko yari indirimbo nziza, ariko naragize ikibazo cyo kuyisohora kubera ko nabuze uwunkorera amasanamu. Byagiye gushoboka ari uko ndose mu producteur w'ama video dusige turi kumwe hariya yitwa Andy SP. Nibaza yuko ico ni kimwe mu bintu bikomeye cyane gose nanje no kwishimira, twungutse kubona afise umuntu hariya nkorera amasanamu, tukaba tugiye no gukemura rero n'ikibazo cyo gukora indirimbo mu ntumbero yo kuronka studio hariya i Dubai. Rero ivyo bintu bine meje kubadondagurira bisanzwe majya mu makeyi, ivyo byatumye nshobora kubakoranya kuri uno munsi. Nibaza yuko mwabikurikiye uwo afite ikibazo kuri ivyo yoshobora kukibaza. Murakoze. Yeah, thank you. Ni Rodrigue from Yaga Tech TV. Turabakeje cyane gose. Hari indirimbo yanjyohe cyane mwakoranye na Steven Sogo. Nayimenye nkiri mutoyi none ndakwiboneye. Bankeze mu kunkomera amashi. Hanyuma jewe rero hari ikintu abantu benshi batavuze ko ni ikintu mwavuze ko muzogendera abantu bari mu mpimba cyane cyane bari muri no entertainment. Rero ikibazo canje ni iki tumenyereye canke abantu bamenyereye aba diaspora ngo bavuze ikintu kenshi ntigishika. Yeah. Mbega nibihe vyemezo bitwemeza yuko mugiye kugendera abo bantu koko. Tukiraho nyene kuri abo bantu bafunzwe, mbega kubera iki mwiyumviriye abantu bari mu entertainment gusa. Aho wovuga ko ari akarenganyo yoba yihenze. Hanyuma mu kurangiza numva wavuze nk'umuntu azoca asubira muri Dubai. Ariko izina ryawe uriko urakora iki kugira rizogume rivugwa ngaha, kuko mwavuze ati vyantwaye inguvu kugira ashobore kugarukana izina ryanje mu mitwe y'abantu. Kandi koko turabibona n'ama challenge wagiye urakora. Mbega niki ugiye gukora cyo tweka yuko hari ico rushije n'abandi ba star bakoze kuva kera twavuga baba legend. Merci. Wakoze. Bwa mbere nashaka amanda gushimire ko kubona uzi indirimbo yanje ya kera, indirimbo ya kera cyane gose narimbanye na Steven Sogo yitwa Indero. Rero nanje ndabyishimiye kubona uyizi. Ama rero ti ibintu twiyemeje ni iki cyo komeza ko tuzobishitsa. Nibaza ko nta cemezo no mfise ngano kwerekana ngo ibikingo kiremeje ko tuzobikora, ariko nuko byavuye mu kanwa kanje tuzobikora. Hama ni ntabikora mu vyantu henshi mushobora kubimbariza ati bya bintu ko tutabibonye. Nibaza ko akarorero ka mbere ni challenge ari abantu benshi bari bazi ngo ibintu ngo turabesha ngo tuzoshikiriza ubushimwe ababaye aba mbere. Arona bari bafite amakenga kwibi, ariko murabona ko tugiye kubikora ku mugaragaro. Niki rero ni kimwe mu cerekana ko ivyo tuba twiyemeje tubikora. Rero tuzobikora, twarabyemeje kandi tuzobikora. Uti rero hama uti ko mwiyumviriye kuba ari muri entertainment gusa. Hari abantu benshi bagera nko ku bihumbi. Hari abantu benshi. Rero twiyumviriye muri domaine dusanzwe turimo. Twiyumviriye muri domaine turimo ko tugiye kuvuga ngo dufatire muri rusangi, twaba dusanga nkuko waruvuze ati mbega n'iki cemeza ko muzobikora. Mvuze rero ngomba mvuge ko ndoza kuraba abantu bose bari hariya ntabyo noshobora, ni hamwe nosanga nyene ndiko niyemeza ibintu ntazokora. Rero twiyumviriye ku bantu bari muri domaine dusanzwe natwe tubarizwamo. Yego. Ibyo ndiko ndakora kugira ngo izina ryanje ribandanye, nibaza ko ni vya bindi nyene twadondaguye ngaha byinshi ni bikogwa. Ni bikogwa. Eko ariho benshi babarimvye bakera, kandi ikindi kintu basaba no kudushigikira. Nukudushigikira mwebwe nk'abamenyesha makuru
mwebwe mujeje kumenyekanisha umuziki. Je maze kubona ko ari abaririmbyi benshi twari kumwe mu muziki kera, twatanguranye imiziki kera badashigikirwa iyo bagerageje gukora comeback. Ugasanga barakora n'indirimbo mbere rimwe na rimwe ugasanga n'indirimbo nziza ariko ugasanga kenshi basa nabigijwe inyuma. Rero ibikorwa ahanini nibyo bituma izina ry'umuntu riguma rihari. Jewe nzokora nkuko navyemeje, nzoguma nkora ibikorwa, ni album ngiye gukora ni ibikorwa, ibi byo gutwara mu studio hariya ni ibikorwa. Rero nibaza ko ahanini no kuguma mushigikira mukurikirana ibikorwa tuba turimo turakora, kuko nimwabikurikirana amazina yacu azoguma ari hejuru. Icambe na mbere numva no vuga congratulation kuri Pablo Tiken, ariko kandi ndumvise ko mwamaze kuronka umuhinyanyuzi Andies bituramuzi no musakaba barizwa mu gihugu cya Dubai. Ikibazo canje ca mbere kiravuga giti ndumva ko mushaka gushigikira bamwe mu ba artiste bari mu gihugu cya Dubai. Mbega kubijanye na show zikunze kuba mu gihugu cya Dubai na cyane cyane aba artiste baba bavuye hano mu gihugu cyacu Burundi, kenshi ibyo tumaze kubona bibonekana cyane nta bantu bigera baronka, ndetse n'amashow yabo usanga ari ibintu bisanzwe mu tubare dusanzwe cyangwa ama anniversaire. Mbega biva kuki kugira ntibashobore kubona abantu kumbure nkuko bari kubabona hano mu cyacu Burundi? Biba vyavuye kuki? Biba bimeze gute? Kuko ntimwari bwafata umwanya muvuga ati reka dukurikirane kino kintu, kumbure hari impamvu yo bituma batabona bano bantu. Nimba hari impamvu nayo yeno muraza kuyidushikiriza. Ikibazo cya kabiri kiravuga giti turafise ikibazo kubigeme bacu basanzwe baririmba umuziki. Murambabarira kubera ko wavuze yuko ushaka gushigikira aba artist. Iyo bagiye hariya muri Dubai hari abagirizwa ati kumbure bo bagiye mu munyenga, reka ndabivuge muri hotel me kugira mvuge mu mvugo mbabarira amatwi, bakagirizwa yuko abigeme bavuye hano na cyane cyane biramaze kuba kuri Mokenzi ba Monia Frere, tiyo baje Dubai hari ibindi babibazanya atari umuziki. Ico hari cyo mukizi ko kumbure mutanga umuco kuri babantu babakunda, ntibabandanye babambika ibara ko hari utundi tuntu tutumanyeri baba barimwo hariya. Murakoze. Nibaza ko twaza turishura umwe ku mwabajije tukishura kucerekanye n'ibiteramo bibera muri Dubai. Ahanini twama twabisemereye mu biganiro by'amaradio twama turiko turakora ati mbe umuziki w'u Burundi ugeze he ku rwego kuri international, kubera ko twama twabonye abandi baza gukora ama concert hari ariko bakuzuza. Nubu uya turiko turavugana nk'ubu Fally Ipupa arafise concert hariya muri Dubai, ariko azoba yujuje. Twebwe ikibazo dufise nuko umuziki wacu usanga utarengana imbibe cyane. Ugasanga iyo dukoze umuziki haje umuririmbyi w'umurundi yitabwa n'abarundi gusa, hajemwo abandi baba ari abanyarwanda ko tuvuga ururimi rumwe n'imiziki yacu bayumva n'ibyo turirimba bakabyumva. Rero usanga ibyo bihugu bibiri gusa ari ivyo dukorabora, ari ivyo bitwitaba. Mu gihe twebwe usanga haje nk'umuririmbyi w'umutanzania, usanga n'abarundi bagiyeyo kubera ko umuziki wacu bawutwinjizamo cyane. Ugasanga ni hahandi nyene burya hari ibintu bigenda bigira ukurikirane ntitubimenye bikagira ingaruka, twama twabivuze bikatugira ko ingaruka. Umva rero ko turacafise ikibazo cyo kumenyekanisha umuziki wacu kugira ngo upenetre winjire mu bindi bihugu, kugira ngo haje umuririmbyi w'umurundi ivyo bihugu bimwitabe. Rero kubera ko usanga twitabwa n'abarundi gusa, usanga ni cya kibazo rero abantu aracari bazokwama ari bakeye, kubera ko umuziki wacu ntabwo urinjira cyane muri biriya bihugu. Rero ico gica cyumvikana, kuko nimba uko uri umurundi uje wakirwa n'abarundi gusa, n'abanyarwanda nabo natari bose. Umva ico nta kishino kivuga ko nibaza ko kiba gisobanutse. Cya kabiri yuti abigeme b'abarundi baje hariya, je nibaza ko babaririmbyi kazi. Urumva Dubai ni igihugu kiri touristique. Umuririmbyi w'umurundi kazi aje Dubai iyo atazanywe n'igiteramo, no kuvuga abaje muri private life, abaje muri life yiwe. Rero urumva kumukurikirana ngo yaje muri ibi cyangwa ibi, nibaza ko bitaba turaba. Ariko ari uwaje mu ntumbero y'igiteramo, aho nibaza ko twobibazwa
tukagira ico tubivuzeko ariko Dubai ni igihugu atanumwe acirimiriweko n'abaririmbyi baraza hari igihe rero benshi baza batazanywe n'ibiteramo bazanywe n'ubuzima bwabo busanzwe nibaza ko rero urumva ivyo bokora byose nibaza ko aho abari life yabo akenshi nibaza ko ntitwovyinjiramo cyane. Iyi parti igira kabiri niyo twageneye ko tuza gutanga ubushimwe kuko twavuga ngo ni n'igikorwa gikomeye cyane uko byari bitunganije indirimbo murabona ko indirimbo yasohotse ku igenekerezo rya 19 inyuma y'igihe gito twarafashe akanya turabasigurira ko bagomba kwifata amavideo twarabipibliye kuri page officielle ya Pablo Tiken nibaza ko abasanzwe bakurikirana mwarabibonye hari n'amamedia ngaha yagiye aradufasha ico gikorwa hari n'abandi bantu bagiye barapartaja kava twakoze yerekana ko hari challenge igiye gutunganywa ariko kandi twaranashizeho n'ubushimwe batatu ba mbere bazotahukana neza na neza ihiganwa ryatanguye ku igenekerezo rya mbere tubasaba ko ariho bashobora gutangura kuduha utuvideo twabo twarafashe umwanya wagutse nk'imisi igera ku 10 kuko twaprotiye kwakira amavideo 10 ni ukuvuga ngo mu minsi 10 twarashoboye kuronka video nyinshi zitandukanye ariko harabaye nka preselection iko no bivuga kuko hari video kritere ya mbere twobrija ya video ifise qualité wasanga iyo kritere zayirenze izo video biranka yuko zija muri parti novuga ngo yama video ya license kuja kuri page officielle ya Pablo Tiken mu ma video twarasigaranye ama video agera kuri 200 ico basabwa twari dufatiye kuri kritere ya mbere yo kuraba ama reaction ukuvuga ngo ama comment n'ama like handi nivyo twafatiye ko ariko kandi n'ama views kuvuga ngo parti y'ama views nayo yari ifise pourcentage ntoyi ariko novuga ngo ikintu cari gikomeye cyane yari ama likes hamwe n'ama comment ku bibanza bitatu twavuze ko bizohabwa ubushimwe hari n'uwundi umwe wanashima atigeze aronka amahirwe yo kuronka amajeme n'amakomantere mugabo twashimye ko Pablo yiyumviriye ko aravuga ati no muntu nomuha agashimwe n'uwo araza kumenyekana urana ko ngafise ara kumubona kubona n'impamvu twakamuhaye byo byose muraza kubibona rero turahera kuri place igira gatatu sinzi ko witwa muri ngaha mwese uwitwa Aime ashobora kukamushikiriza ugafata n'agafoto Yemi yarose ngo twabyemeranije wa gatatu Joe dukorana no mjabanya kwa Jayo bamwita Jayo ari watanze ni watanze izindi zinagiwe n'uwi Emengeta kate kuzina Joe ibisanzwe nayo ariko niwe watanze ni kibazo yatora no okay nawe nyateka kubone kabisa akora bakora manageri wibi menete kora congratulations Classe ya kabiri abashoboye kwitahukana ni team nayo ni TP1 abatipe kumbure nabo mugiye no kwira muri challenge yabo yagize neza bagerageje kwitanga urashobora guhaguruka mukaza Pablo Tiken akabashikiriza agashimika TP1 Nada hari mu kimwe jamaa wewe kwa challenge bakurishe bakurishe none okay ngiye mbere yawo Mitwa Sami abana bakabiri
Congratulations. Okay. Sikia 10,000 no. Unaacha 10,000. Uyu bazosubira leti. Unaacha abantu bazosubira leti. Ejimo. Reka tugirwe ko ikibanza ca mbere tuvuga ngo abashoboye gusumbya abandi abo bo video yabo mugiye kuyiraba urabona ko baritanze bagira location nziza amasanamu meza banambara neza hari ikintu nari nirengagije kuvuga twaranakota na treni hawo mwambaye kuko hari nk'umuntu yashobora kuza yambaye nk'umupira wa Real Madrid wa Barca ivyo bintu byabi compliqué canke ugasanga yashize n'ibintu nk'ivya 1xbet reka ndakivuga uko kuvuga ngo uwo muntu yaba ari karatakaza amahirwe ariko twaranakota kwanza kwiteni nk'umudansera abafise ukuntu agomba kwambara kuko nakazi ivyo byose uravyiyumvira ko iyo winjiye muri challenge canke muri competition kanaka rero ikibanza ca mbere abashoboye kugira amahirwe nabo nyene ni umugwi bitwa The Siblings bashoboye gutahukana ikibanza ca mbere abatakanye Samba turoko mwatamye na abarakagira 5 millions. 5 millions ndakise. Congratulations. basigaje umuntu umwe kakantu twavuga ngo Mega surprise. Jewe ndabizi. n'ivyo Namuvuga akantu gatoya. Uyu muntu ni jewe nagize icyo mvuga navuga ati bo hari umuntu agize akantu gatandukanye. Competition yari yo gutamba ariko we yakoze akantu kanyuranye no gutamba ariko kashika ku nyota navuga ati uyu muntu kabisa yogenda gutyo. Nashaka tumuhamagara shike ngaha. ikindi naco Pablo nibaza ngo hanini wabaye inspire na talent Yego. kubera ko ufise intumbero yo gushigikira abaririmbyi bagenzi bawe urabona bijanye na studio kugenda kubaraba n'abagize ingorane rero novuga ngo Pablo yarabaye ishe niyicara ukuntu uyu mutipe yashoboye kuvyifatamo amwereka talent abicishije mu ndirimbo yiwe nawe yari yumviye akantu novuga ngo ni umutipe yitwa Asher sinzi kari ngaha Asher ashobora kuza ariko kandi Asher turashaka ko tuvugiriza kuko Yabereka impamvu. yashoboye Yabereka impamvu. Akantu kamuze. Asher kumbura ashobora kudushikiriza kano kantu kiwe rimwe kabiri gatatu kane Here we go. Kabiri gatatu kane gatatu gatandatu umunani check sound. Mureke. Anza mureka checking sound. Injani sawa. Nanamiza kunute biranyica bikansonga. Tell me what you want, fata inzira zose nkiguhe. I don't mind for the distance I'm gonna walk. Zokuja ni Burayi ushatse tugende i Dubai. Wow. Ndagutera makashi nakwima oya tambuka oya ntugire ubwoba ndavunire se pase yacu karere kose bakiwacu naho noja nakujanye ubundi uri ndafitiye I love you my baby